bugufi Imana wenyine iramutoraniriza ikabona ati uyu muntu turakwiye kubakana kandi no kugira ingeso nziza imico myiza umva rero ntenka kamu nk'abandi kugira imico myiza ingeso nziza indero runtu ndashima cyane ubwa mbere na mbere kuva tubanye yaramfashe neza nta ngorane n'imwe twagiraniye hanyuma ibisigaye Imana iraduhezagira duha ibibondo navyo turabinezerererwa muri make intumbero yanje uko navyifuza ndifuza kuririmba ibihe byose mu minsi yo kubaho kwanje. Yes mwaramutse canke mwiriwe bakunzi ba Ndaho TV aho umwe wese aherereye ku cyubahiro ciwe turabaha ikaze mu kiganiro gica kuri Ndaho TV tu live kuri Ndaho TV. Uyu ni MC and kuri micro inyuma kamera kumwe na dossier. Remember kugira subscribe, like, share na comment. Nkuko bisanzwe murabuzi tugendagenda cyane kugira tubaha amakuru aryoshye cyane. Umunsi tukaba tumwe n'abatumire badasanzwe. Niba babiri tutazi ico bapfana mukeneye kukimenya wete nsigumana natwe menye ico bapfana mumenye ico bakora mumenye ivyo barimwo turi kumwe n'umumama umwe nituzi ko amaze kuba ko afise ibibondo bingahe canke nitukaba tumwe n'umupapa tutazi ko afise ibibondo bingahe ko tuzakuyaga kubijanye n'akazi kawo basanzwe bakorana murabona bambaye bisa. Remember kugira subscribe guys kumana natwe muronka amakuru aryoshe reka tubaye ikaze turakora mukije papa. Yambo cyane. Umeze neza? Yego turashimwe itakimwe. Abakunzi Ndaho TV batugengwa akajwi ni gato urashobora kongereza gacwi. Sawa nta problem ndashobora. Neza neza basanzwe bakwita gute ho? Jensen donetwa Kabura Johnson. Johnson. Yeah. Umwuga ukora ukuririmba. Woba wabitanguye ryari neza na neza? Umwuga nkora ukuririmba nawutanguye nkiri umwana mutoya cyane. Hari nka mu 2005 ico gihe nari mu gihugu ca Tanzania none natanguye kuririmba ndi muri kohare kanaka mu nyuma birashika nja ndakura iyo ngabire iziriyongera nabitanguye bigoye cyane ntabwo vyari vyoroshe urabizi nawe umuntu agitanguye intango ntabwo bimworohera byarangura kuririmba muri make ariko ndabona uko ntegereza kugira ishaka kuko narabikunda bikose nanje ndashaka kuzo muririmbyi nzoririmbira Imana. Aho ugeze urumva ko ishaka rihari kandi rikwiye. Numva nezerewe cyane kuko numva yuko iyo ndiko nteranja ari heza kumbure. Abari kwa gukurikirana ni benshi kumbuye ko nako biyumvira ati ko azi kuririmba kandi ko yumva afise inkomezi nyinshi mu kuririmba. Ese ko bagira gato yakapera kugira bumve neza uwo umuririmbyi bari kumwe kuno munsi nivyo ashoboye. Ni kweli byashoboka ndashobora kuririmba katika maisha ya mwanadamu kuna siku zake za furaha, kuna siku zingine za maombolezo. Hiyo ni lazima kwa kila mtu awaye yote, sawa na ilivyo lazima kifo kwa kila mtu. Awe ni tajiri, awe ni msomi wa hali ya juu, awe ni maskini, siku ipo ya kuomboleza. Ayubu alikuwa tajiri, mwaminifu mbele za Mungu. Wakati ulifika wa kuomboleza, mali zake zilikwisha, akafiwa na watoto wake. Ayubu peke yake akavumilia. Johnson. Naam. Urabigerageza mtamu. Murakoze cyane. Nakupongeza sana kwa sababu unajitahidi, unaimba vizuri. Asante pia sana. Unaimbia Mungu ni kitu kimoja kikubwa sana. Ni kweli namshukuru Mungu sana. Hatujafika mbali sana reka duha karyo uri ku ruhande rwawe uburyo bwawe kugira nabashobore kuramutsa abakunzi ba Ndaho TV dufashirize micro umuhe kugira turamutse. Yego murakoze cyane. Yego ndakuramukije mama. Mahoro. Siniheze kwita mama. Oya ntabwo wihenze na gato. Ufite abana bangahe? Ufite abana batatu. Amazina y'abavyeyi bitwa gute? Nkurunziza Epines. Umwana mukuru akaba yitwa Mugisha Lionel, ugira kabiri Teriteka Princess Amelia, ugira gatatu ni Nziza Jordan Blair. Yes. Nabo. Turabona wambaye agasake keza ko turashaka kumenya ninde yakakugura. Murakoze. Ego wakakuguriye. Ashakanguriye kwera umutama nkunda cyane n'unyene turi kumwe. Nizo twashaka. Ubaje kubivuga muri kumwe n'umuntu wawe. Ego. Umunsi akaguha woba wiyumvise gute kuri uwo munsi?
aja nukuri uno munsi ni umunsi mwiza cyane uri hejuru ndawunezererewe cyane cyane. Ico ngira n'ikibazo ca mbere muri kumwe imyaka igera kuri ingahe? Imyaka ikwira kuri 9. Imyaka 9 muri kumwe. Niteka ufise ntangere si bose babishitseko, si bose ni benshi ariko bavyifuza kubishikako. Nikihe ni ibintu bitatu vya mbere ushima cyane kumbura Imana canka n'abantu ubona ko ari byo vyatumye ugera kuri ugo rwego rwo kugumana nawe imyaka 9 nuno munsi mukaba muri kumwe kandi uvyishimiye cyane. Sawa. Ndashima cyane ubwa mbere na mbere kuva tubanye yaramfashe neza nta ngorane nimwe twagiraniye. Hanyuma ibisigaye Imana iraduhezagira duha ibibondo navyo turabinezerererwa. Hanyuma ibisigaye turanezererewe umurimo w'Imana dukora mu buryo bwo kuririmba. Biradushira hejuru bikadutera iteka. Umunsi akurondera yarakijijwe. Nawe wari ukijijwe. Ego. Mwoba mwahuriye mu rusengero rumwe? Aje twasengera mu rusengero rumwe. Yakurondeye muri mu rusengero rumwe? Rumwe. Uyu muntu yasenga yiyumvira utuntu. Canke mwarakunda ibintu byo gukubitana akajisho ukuntu. Ayabwa babona bw'Imana nyene yatoranije ibana ko tukwiye kubana. Ico gihe umunsi wa mbere akwemeza neza ko afise indoto yo kugutwara wiyumvise gute? Ndiyumvise neza. Uwo munsi wawogereranya n'umunsi wahe mu buzima bwawe? Kuko ni ikintu gikomeye cyane kumwigeme kumva bwirose umuntu azomutwara. Uwo munsi ugereranya n'umunsi wahe? Kugira ndabona ibibazo inyishu ziko zirakama reka tumuha akanya ubu uriyumvira ibindi kuko ndagarutse. Ya musubize mikro. Johnson, turagukeje wewe n'umuryango wawe wose cyane cyane umufasha wawe n'abana bawe kandi Imana ibongera umugisha. Kuri Ndaho TV turagukunda cyane. Hama twadushaka kumenya umuziki wawe ugomba kuwutwara gute? Ugeze kwanza ku ndirimbo zingahe? Ngeze ku ndirimbo zigera kuri 25 za audio. Ntabwo ndatangura gukora ama video ariko Imana ibikunze ndiko ndavyitegurira kumbure n'inzira zuguruka nzobikora kandi ndazi yuko Ndaho TV muzobimenya ningoga arimwe muzonafasha mu bintu by'ama promotion cyane ukwiza ku isi yose. Ndanashimye cyane kuba tubonanye tukamenyana. Natwe turashimye kuba watwitavye ku kamo kacu. Ariko twaba dushaka kumenya ufise imigambo wagutegura kuririmba imyaka 5 iri imbere ucu uhagarika. Muri make intumbero yanje uko navyifuza ndifuza kuririmba ibihe byose mu minsi yo kubaho kwanje. Ari naco gituma hariho n'indirimbo naririmbye gatoya irimo amajambo avuga uti mu minsi yo kubaho kwanje nzakorera Uwiteka Imana wankuye ku migezi y'i Babuloni aho niyo nahora nicaraga nka curi nimba nkaturikisha nkarira nibutse Siyoni ku biti bimera iruhande rw'amazi y'i Babuloni niyo nari namanitse inanga zanje. Urumva rero mu cyamake nshatse kucisha kibazo kivuga ko kuririmba nifuza ko nzoririmba kumbure kugeza imisi yanje yo kubaho kose ndabikunda. Ntabwo ndagira ku ntumbero nifuza ariko ndabona uko natanguye naho ngeze biraboneka yuko kumbure ejo ni heza nkukundi yabirimbye bivuga. Ego abenshi hari gihe biyumvira ibibazo byinshi bivanye namwe turi kumwe ko turagenda tubibajije. Iyo uri kurakorera Imana ucishije mu iju kuririmba kujya tumenyereye abaririmbyi bisi bagira ama concert bakaronka amahera, mbega nawe urategura umunsi umwe kuririmbira Imana kugira uronke amafaranga? Oya jecho naco novuga cyane bivanye nuko nahamagawe. Uko nahamagawe cyangwa uko nakiriyo ngabire nshobora kuba mfitanye amasezerano nanje n'Imana ntashoboye kuvuga. Ari naco gituma ntiteguye kuvuga ko ngo ejo canke hirya y'ejo ndashobora kugira concert. Ivyo ntavyo nategura. Intumbero ya mbere yanje nyamukuru kugira ngo tubwire ubutumwa abantu bihane bakizwe bahinduke. Kumbura ibindi navyo tuzovyongererezwa ariko kuri no munota ico nashize imbere cyane kuvuga ubutumwa abantu bakizwe bahinduke ko turazi ko mu yisi turimo atari wacu. Ibi turimo ni vyingiye gito bizorengana wacu ni wije kandi turazi neza iyo umuntu avuze ubutumwa abantu bakihana bagakizwa tuzobironkera ingero. Tuhesubize
akamikro mama gatoya tumugore rya nyuma ntidusubira rya nyuma. Murakoze cyane. Ego Happiness turashaka kumenya ibibondo vyawe ni gute ugiye kubirera. Aje ibibondo byanje ngiye kubirera neza cyane. Imana ibinshoboje urumva ndifuza ko nabene baba mu buzima bwiza bakure bamenya gukorera Imana nkuko natwe tubirimo. Hari benshi bari mu rukundo ariko bashaka gushikaho we wageze n'umuntu wawe ariko bifuza impanuro ivuye ku wabishitseko. Ibintu bitantu wisunze cyane kugira umufasha wawe akwakirereza kujya kwabikora kandi kugira yumve ko atawundi yakuruta wewe n'ivya wibaza. Birahari je ndabaza dosi cameraman je ndabaza urabizi banyibukirize rero bishure ibintu bitatu byarabaye kandi biba ku bantu bose. Hari umuntu yifuza kuronka impanuro ivuye kuri wewe nk'uwundi mukobwa mwigema agomba kugira ubwo buzima kugira ibintu bitatu ubona ko ari byo byagushoboje kugera aho ugeze uno munsi mu rukundo rwawe. Icyambere na mbere bwo no kwitonda akagenda nkuko akagenda nyene yitonze biratuma umuntu ashobora kumwiyumvaho. Bwa kabiri ugakorera Imana witanze. Icya gatatu nivyo bibiri ku ruhande rwawe basi kandi rero urafise udusoni jewe ndabaza ubusoni ndabuheza bugahera bwose ntacyo. Turashimye kuvyo twishuye ariko impanuro nubwo wazivuze ufise udusoni ni nziza kandi ndazirabashikira. Tugushimire cyane kuri ako kigoroka wagize dusubirize Mutamiro ndabona ni wabasha kwishura duhinyanyurane ya Johnson. Ibintu bitatu ubona ko vyatumye urukundo rwanyu ruhagarara uko ruhagaze uno munsi n'ivya ubihanure n'abandi. Ikintu cya mbere notanga impanuro ko mbure ikintu cya mbere novuga ko coba caratumye canke mvuga ibintu bitatu. Ikintu cya mbere habayeho kwizera. Kabiri gusenga Imana bugufi. Imana wenyine iramutoraniriza ikabona ati umuntu turakwiye kubakana kandi no kugira ingeso nziza imico myiza. Umva rero ntenka kamu nk'abandi kugira imico myiza ingeso nziza indero runtu. Urazi yuko muri ibi bihe hariho nk'abana babigeme usanga bafise indero itabakwiriye ugasanga barahugumba bifashe nabi bakaja gukora ibitabereye Imana. Urumva rero ivyo navyo biri mu bituma bibagabaniriza amanota bigatuma badashobora gushika kumbura aho washitse. Ariko rero ikintu kinini rero gikomeye nuko bategerezwa guca bugufi umuntu wese agasenga Imana kuko kazoza kiwe kazwi n'Imana. Turizera neza ko igikorwa cyawe wihaye wiyemeje cundi kuririmba kizo uzotegeza kugera aho wifuza kugera. Ndavyizera cyane. Yego Johnson turi live kuri Ndaho TV dufise commentaire zimwe twamaze gupostinga foto yanyu. Hari abagize maze kugira ico bakomanse. Hari uwitwa Janvier Nizerimana yavuze ati ni couple nziza iraberanye cyane ngo kandi murakeye ngo barabakeje cyane. Amen barakoze cyane. Uwundi yavuze ati Sense yavuze ati uwo mumama arafise udusoni ariko mumumbarize ikibazo aramukunda vy'ukuri umugabo wiwe amufitiye umugambo wahe musubirize yishure ngo kuri ukuboko ku munwa wishure neza niko banditse. Ati uramukunda vy'ukuri umugabo wawe umufise ku mugambo wuhe yabajije wewe wenyene. Ndamukunda cyane. Umugambi ndamufite nifuza kumufata neza nyene nkuko ari umugabo wanje hanyuma dutere tuje imbere nkuko bikwiye. Tukamumesurira uduhuzu neza cyane udufungurwa tugasha ku mwanya ukwiye. Yego uwundi aravuga ngo Johnson ngo uraririmba neza ngo twongera kapera kindi ndirimbo muzi umaze kuririmba. Yego birashoboka. Bakorera kuko turi live kuri Ndaho TV. Sare kare naririmbye k'igiswahili ariko reka ndirimbe akikirundi kunguru. Nzokuririmbira mvuga ivyiza wankoreye mu mahanga yose nzovyamamaza. Reka ndamusabe tukarimbe twese nako. Yego murashira mikro hagati birakunda. Udusona reke. Nzokuririmbira
mvuga ibyiza wankoreye mu manga yose zovyamamaza wankuye mu rupfu satani yankoresha uko ashaka urukundo wankunze no rugereranya niki iyo nibutse kahise kibikomeye naciyemwo ibyo wankoreye Yesu birandengeye nzokuririmbira uzunkoresha uko ushaka ibyo wankoreye Yesu birandengeye. Murakoze cyane Johnson mu ntumbero yo kurusezera ko muri abakunzi ba Ndaho TV ushobora kuba ufise ibintu bibiri cyangwa bitatu wipfuza kutova ngaho utavuze umwanya ni gwawe. Okay, ikintu cya mbere numva no bashimira cyane kuri kano kanya keza mwamaye mwagiza kigoro tumaranye umwanya utari muto mwarushe ntaco mwafunguye ariko novuga uti Imana ibahezagire. Murakoze cyane. Hanyuma ikintu cya kabiri ndashimiye cyane abashefu canke abameneja biyumviriye gutanguza ino channel ya Ndaho TV nubwo batari hafi yacu ariko turabakunda cyane bakoze ikintu gikomeye cyane Alexis namwe nabo kandi urumva no mugambi mwiza biyumviriye ubwa mbere nk'ivyumva sinari nzi yuko bishobora kuba bifite inguvu canke vitesse nkiyi naravyumva nkabifata uko ariko ntambwe kuja ndayikurikirana none ndatangiye kubona ko kumbure ifise akanovera kayo keza none rero turabashimiye cyane abo Imana ibahezagire bongera umugisha kandi nkaba ndagije ndipfuriza Ndaho TV ko yoterije imbere ikamamara ku isi yose ukwiri uno munsi ikazotera intambwe nk'ibiheta-ngabo amajana kumbure abe nkandi channel yandi izobigezweho nyene ikomeye ishobora gutangatanga n'amakuru ataraya muri make izobe nationalité ku isi yose ico numva gikomeye no rangiza mvuze kuko nazi ko bazodufasha byinshi ari byinshi twimirije kuzokorana ya bizona tworohera no kuvuga ubutumwa biciye kuri Ndaho TV mu nzira yo kuririmba n'ibindi byose kuko si bivyonyene gusasa kuririmba gusa n'ijambo ry'Imana turashobora kurivuga tugatanga ikiganiro ijambo ry'Imana abantu bakumva ku isi bakihana. Yes. None rero turabashimiye cyane kabisa Imana ibibongera umugisha. Yes, namwe tubashimire cyane turashimiye muge bakozi ba Ndaho TV mwafasha karyo keza ku bushobozi bwanyu no kwicubahiro cyanyu mudukurikirana suko twari dukora vyiza kurusha abandi ariko no niteka mwaduteye iryo tekanye nico tubashimira turashimira bamaze kugira subscribe kuri channel yacu ya YouTube ni Ndaho TV wanditse Ndaho TV uradutora nawe wa munyamakuru yamabaha ibintu vyiza ariko biciye mu maboko y'Imana kuko atanga ibihezagiye abicisha mu maboko y'Imana tubashimire cyane twibuka no gukengurukira Imana yatuzinduye amahoro idutanguza ibikorwa neza gushira umwanya turarangije twishimire wowe utaragira subscribe nyarutse ugire like share na comment cyo kimwe na subscribe wibuke kubisangiza abandi biganiro wabonye murakoze cyane bye bye ciao ciao bye okay bye bye yes